Abarundi barayamaze bavuga bati utaye umwuga ubutaye umwana. Uno mugabo Egide Ndabazi yavuze ati sinshobora guta umwuga wanje kuko nuvuga ko ari agashimwe nahawe n'Imana. Ari hano mu gisagara kimwe mu bisagara bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abandanya igikorwa ciwe cy'ubutayere canke igikorwa cyo gukora impuzu mu gihe uba wifuza gukoresha impuzu. Gukora kwiwe akora impuzu zitandukanye ku ruhande rw'abagabo eka ndetse n'uruhande rw'abagore. Yakira abakiriya neza akabatwengera, eka ndetse ufise n'ikibazo ashobora kumwishyura. The SOA Bisho rero kumwe nawe natwe yatwakiriye neza. That's why ikiganiro starting now. Ikivugo cha The SOA Bisho mu mwaka w'2014 tuvuga duti abarundi turashoboye, tumeze nk'abandi bantu, twaremwe nk'abandi bantu. Mu kwizihiza canke mu gukomeza ico kivugo cyacu nuko dutanga akanya ku bantu bari hirya no hino, bari kure na kure, bakora ibitandukanye mu buzima bwacu bwa misi yose. Uno munsi rero muri The SOA Bisho abenshi mwarabonye promo twagize y'umutayere canke y'umuntu akora akazi k'ubutayere akaba akorera hano muri Houston, Texas. Iki ni kiganiro ciwe mugira urorere, ni kiganiro twakoranye aho twamusanze aha akorera. Kenshi na kenshi mu buzima bwacu bwa misi yose turibaza ko tutoshobora kurikirana canke raba iki kiganiro twakoranye nawe mu mezi make ashize, nubwo vyadufasha umwanya kugira ngo ntitube turagishirako. Ni Steven Raphael muri The SOA Bisho. Kaze cyane kugira ngo ukurikirane Uburundi n'abarundi turashoboye muri The SOA Bisho. Nk'ijwi ry'umuvyuro kumiriza aho nyene tugaruka. Uburundi, abarundi eka nabo muri East African Community muri The SOA Bisho ibihe byose. Bakunzi ba The SOA Bisho, ubu tukaba tumananyije n'ibiganiro bikorwa n'abarundi aho baba bari hose ku isi. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umuntu asanzwe azwi cyane nk'abantu bava mu makambi y'impunzi Nduta, basanzwe bamuzi cyane. Jenny Steven Raphael muri The SOA Bisho. Nkuko maze iminsi mutukurikirana muturaba bari muri Australia, muri Canada, turabashima cyane ku kigoro mukora n'umwanya mufata kugira ngo murabe ibikorwa tuba turiko turakora. Urumva iki kuvuga ko ari gikorwa cy'abarundi, abarundi aho bari nivyo barimo nivyo bashobora gukora kugira ngo Uburundi bari Uburundi usanga buri abantu benshi, harabamwo abaririmvyi, harabamwo eka n'abakora ibindi bintu bisanzwe abari Burundi no mu bihugu bagiyemwo. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umushinga ntaye Egide Ndabazi, aho umwuga wiwe wo gushona yavuze ati sinshobora kubika mu mufuko, ntegerezwa kubandanya ndi nawo ndawukoresha naho ndi muri Amerika. Umushinga ntahe reka ndakuramutse mushinga ntahe ku kigoro wagize. Ndabona unagusanze muri atelier iri muri Houston aho bita kuri Hillcroft. Yes. Kubera iki wiyumviye kuba wogira ikimviro nk'iki? Aha niyumviye bwa mbere ko no hakorera kubera ko nahise nko muri centre. Bwa mbere ni kuri centre ku bwanje, hanyuma nipfuza gukorera ahantu habona rimwe na rimwe kugira ngo benshi usanga bafise ibyo bakora mugabo kumva ngo ntibashobora kubona aho boshonesha, ukumva gushika mu mabroke canke mu makaritiye tubamo ni kure, ariko nifaje kuba nkanga kumenga ko hoba nka adresse abantu bose bakavyumvamo ko bari hagufi kuri bo. Nuko nkuko uri kuravyumva ukaba ufite impuzu, reka tuze turakunda ivy'iwacu, dukunda nibikozwe n'abantu biwacu, kuko ushobora kugenda hari n'ahantu nka muri Houston bita ngo hariya ni ku Basudani, mugasinda umva aho bita ku Barundi, ngira harashobora kuba hambere bita ku Barundi. Ya uravye uko byo bimeze novuga ko hoba hambere kumbure, ndetse abantu usanga bafise n'ibindi bintu by'ahandi twoma ariko kwita ibindi, mugabo kuri umwuga cyane kuri ikintu ndiko nakora novuga ko nduwa mbere kubera ko ntabandi nabona nababikora cyane ngaha bakora nkuko nagize. No kuvuga ivyo byose tubona tukita ko bikomeye, natwe abarundi turabishoboye. None Egide, wafashe umwanya ungana gute kugira ngo wiyumvire ko woronka inzu ingana uku canke aho wokorera hangana uku? Uri kuraraba urabona nk'ibi byose n'ibintu nyene biba bikomeye. Wabyiyumviriye gute bivanye n'ubuzi bwaha n'ingene usanga turiko turakora?
ya uko bimeze ubuzi n'ubyumviro usanga bigoye rimwe na rimwe ngaha muri kino gihugu kiragora kubamwo ariko byashitse ko ndabifatira umwanya utari udasanzwe nari sanzwe nkora ubundi ho nkakorera mu rugo ariko nkabona umengo ntivyo babigena nkuko nshaka hanyuma byamfasha ikiringo gitari gito kumbure nk'imyaka mikeya mugabo atari mike nibaza uko no hava ndo nkateriye no shaka gukorerako hanyuma ndatiba uko ndabishira mu ngiro kubera ko nari ndafite ishaka hanyuma ndabishira mu ngiro ubu ni Egide ndaba cyari kumwe na Egide kenshi nkaho twakuriye nkagendibuka nkiri muto ko we nakubonye kuva kera cyane n'ubukwe bwawe narabuje ko nubwo nari nk'umwana mugabo ndibuka ko mwagiriye ku makinga muvana ku muyange mushya mu Ruvumera ndavyibuka cyane ndakuzi gose hari kera urazi ko ubuzima bwari bugoye ego kabisa ariko n'ibihugu byari bikiri mu buryo budasanzwe bw'iterambere rito urumva byagoye ariko ndakuzi ariko nzi cyane mu mico cyane nkaho dusanzwe tuva mu karere usanga abafundi kenshi batemerwa na bari abantu baza kuba babazaniye ibikorwa kugira ngo babakorere wewe umaze gushika muri Amerika ukabukorera iki gikorwa cyo gushona impuzu cyangwa gushonera abantu wowe warahindutse je novuga ko kwizina niko byitwa ko abafundi ari abantu babafise ubufyefya abajanja kumbura adakoresha ukuri ariko je siko novuga ko ariko meze ariko ndetse ko turabafundi ngira ngo iryo zina radufata mugabo ubu nugerageza kugwana n'ikintu cy'umuntu kumbure haturi muri Amerika umuntu agenda n'umwanya uburyo umfasha uwo mwanya no gutakaza ako kanya kumbure ahamfista ahankorera ndahari amahera ubwo ntafashe umwanya nkawukoresha nk'umwanya ngiye guhomba bwa bundi muri Afrika cyane cyane twabivuga ko abafundi usanga henshi abantu nubwo bayakose ahakota amahera make cyangwa ugasanga naho ninzu yiyubakiye gasanga kioski ciwe ugasanga umengo ntibimunezwe akavuga nubwo yosiba canka tokoro kamenga ariko arinje amahera naho urumva ni ikintu gikenerwa cyane ku buryo ntakoze shinshaka kuronka amahera ndahishura sahanje sinzu yanje ubwo rero nshiramwo akigoro na bwa minifu bukaca burenga kurusha uko bwahora urabure kuravyumva wewe nimbo mu karere muri Houston muri San Antonio muri whatever uri hose muri Amerika birashoboka none nk'umuntu yo bari kure akaba afisa ko harabusanga afisa impuzu bavanye muri Afrika akavuga ati Yesu nshobora kuyita nkenera kuyikoresha ukoresha urutonde nyabaki canke ukoresha uburyo nyabaki kugira ngo uwo muntu yo bari kure akurungikira impuzu canke biracari mu ntango byogenda gute kugira ngo abantu bagire communication nawe Okay, ni mu ntango ariko n'ubu sanzwe mfise n'impuzu ziva kure cyane zavuye muri amastate atandukanye ndafise nk'incuro abantu bashika batanu bangaye bamaze kundubikira vuba kubera ko bamaze kubona ko ngiye gutangura bikwiye gutangura gukora ubwo rero no kwizeza ko nabandi bose bumva canke abatubona canke abakunda kumva ko natanguye akazi cyo nizera ko mfata gahunda cyane cyane ndavye ko umuntu abikenera hanyuma ndetse nkaraba n'umwanya bizaniye ko kubera ko abantu ntibangana umwaza no munsi akazoza nejo ubwo ngenda basimbisha nakazi ndavye ko nzogakora nkamya ati ubwo wewe umbane aka kazi kawe nfise akazi kagoye gatoya kazotwara indwi imwe inyuma y'indwi ndazi ko ndwanda gahejeje kaca navuga ati okay mu nyuma y'indwi ndona nagushikire mu bikorwa byawe ubwo nabwo nkaba nshaka ko bikenerwa ko ndaguha rendezvous nawe uyitaho kubera ko untakarije umwanya ntiwishure ubutuma no kwama mu bikorwa ndiko ndakora nuko ndaguha umwanya nawe ukawugendako nk'akarorero urabona ko wavuze ati turi muri Amerika ibintu byose bigenda bihindagurika icambere no shaka kubaza ko aho twinjira hose mu biro hano muri Amerika canke ariho hose usanga hariho ibyo bita agreement canke amasezerano mu gihe umuntu azanye impuzu hari amasezerano mugiranira hagize urenga ko hagati yawe na nyene kuzana impuzu ko hari ibica bimeze gute hanyuma kabiri nko mu gihe abakiriya bamaze kuburonka hano barakuriha bimeze gute ubundi nuko kinkiri mu ntango ariko amasezerano yo ngiye gutangura kumbure niyo tangurana nabo ariko ahanini shira imbere ubwa mbere nabi wacu n'abarundi n'abakongomani n'abatanzania ndetse mbwa hariho benshi bamwe bava muri Nigeria n'abadakoronka bateje bakina bava muri Ethiopia na Eritrea ariko novuga ko bo nkerageza kuba kugenda ku mwanya nkabarira ko impuzu bazana ndayimara mu ndwi canke mu ndwi zibiri inyuma yuko ihera uko kwezi ndayitanguyemo kurinze kurangira nuko ashobora gushira ku indishi yakababaro nk'amadolari 10 canke 15 ko hataje kwigombora ku mwanya muraba mwumva kuko abarundi kenshi turakunda kwemera ivyo twabonye ko ari byo by'ukuri mugabo iyo tugiye turemera kujana n'ihindagurika ry'ibihe turazi ko twova ngaha tukaja hariya reka ntitubatevye cyane turuhuke gatoya hanyuma cyo tugaruka ndibaza asigaye nk'ubuce bubiri kugira ngo tubasezere Burundi abarundi eka nabo muri East African Community mu
muri the SYB show ibihe byose. Nkuko ubibona aho twamusanze ku kivi ciwe aha akorera, nawe hakaba hari ivyo ufise ukora. Uhawe kaze muri the SYB show. Abenshi nk'abaririmbyi murakunda kuduhamagara mudusaba cyangwa mutubaza kuntu twogira promo y'imiziki yanyu. Egome intango kenshi yamigora, ariko bivanye nuko abantu benshi bagoma batubaza kubijanye nuko twokora. Nta kibazo kuri wewe uri ahuri. Turashobora gukoresha Skype kuko hari benshi tumaze kuba tugerageza uburyo twashobora gukoresha Skype kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa kugira ngo ivyo dukora bifashe benshi, kuko ni nyungu twavuga ko ni kiganiro gikora canke kisunga inyungu za benshi, kitisunga inyungu y'umuntu umwe, uko benshi usanga yari ko arakora ibintu abikora ku nyungu ziwe. Nubwo bari benshi batanezerezwa n'ivyo dukora, ariko twavuga duti ntidushobora gucika intege kuko intango kenshi yamigoye, kandi abo bona bahagaze batanguye nkawe, batanguye nkanje, batanguye nk'undi muntu. The SYB show rero n'Uburundi n'abarundi turashoboye, nta kizigera kitunanira. Kaze cyane ubandanye ukurikirana ikiganiro twagiranye na Ndabaze Egide. Uyu akaba ari umwe mu batayeri basanzwe bakorera muri Houston. Turi muri Houston aho bita kuri Hillcroft, ahantu ni haruguru ya Fiesta ku bantu basanzwe baba kuri Berere, ababa n'ahandi kuri za Bisonet downtown. Mushinga ntaye Egide, uri kuraraba iki gihugu kuva aho dushikiye mu myaka 5 usanga hagenda hahindagurika ibintu. Hari ibindi bintu bishasha wewe wo bukoresha biruta biriya? Yes, ubumenyi bwariyongeye muri imyaka maze ndiko ndakora mu rugo n'ahantu ubona ko inyungutse bitari bike. Hanyuma ubumenyi kandi bwiyongeye kubera ko ivyuma dukoresha, ibyo nkoresha ngaha abyatandukanye n'ibyo nakoresha muri Afrika. Hariya twakoresha za mashine zimwe zindi ndo kwita zikajegere, ariko hanaho ni za automatique, hanyuma ndetse zizimvye. Uwikamera tuzananye twaje wikamera acatangura kugukamera hariya hasi, nabonye washyize ko kuguru gusa, nta nubwo namye mbona biriya byo gufyonda nibwo nibaza ngira niryo hinduka. Ubu ihinduka rirarenze kubera ko hariya kera umuntu yakubita amavi ugasanga amavi wacotse yononekaye umubiri wose, ariko hani ujya kumenya wisara imodoka gusa ukubita kwa kaguru gatoya ikaba yagiye. Ubwo rero nk'umufundi wo ukora impudu cyangwa umutayeri, urabona wewe novuga ati byaragenze neza, uraronka akakantu. Hari abantu benshi bari ngaha muri Houston kandi ndetse no mu yandi state usanga bazananye umwuga nk'uwo wiwawe, wo babwira iki cyanke ubona bigumye kuronka ukorera? Kuko benshi ndazi ubu hari abavyuka saa 9 z'ijoro bajya ku kazi mu ugasanga umwuga arawupfanye, wo babwira iki? Ibyo biravana nuko umuntu avyishizemwo, ariko kubera ko utumwuga ukabutaye n'abana cyangwa urugo, byumvikana umwuga uwuzi by'ukuri, uzi icyo ukora, urafata umwanya ugahita mu biragoye kuronka. Uravye nka nkorera byaramfasha umwanya muri Uganda hatore, ku buryo amabeyi usanga arayo hejuru cyane. Ubwo utagiye gushimika ngo ukore wohomba kubera ko usanga amahera ari hejuru. Ariko jewe ikiya kimwe cyose kigwa no kurinda, nahisemwo kuvuga ati njane naco, mugabo nubwo nahatoye nari nagenjeje henshi cyane, byantwaye hafi inusu y'umwaka ngerageza kurondera aho noronka aho nkora, kubera ko amahera yari menshi cyane. Ubwo nkabona ko amahera nokorera n'ayahe ndoronka gute. Ubwo rero n'abandi bashaka kuvyibaza, mugabo gasanga bivanye naho bari no kuraba. Nk'igisagara ca Houston novuga ko kirimo abantu benshi batandukanye. Ubwo hanyuma no kugira amashikirano n'abandi bantu, nk'ubwo ndamaze kugira mfise aba Nigeria, aba Ethiopia, baki urumva ni buryo kana gushaka kominikana n'abandi bantu karaba ubwambere karonka abateje. Abarundi benshi bakunda gushonesha ku mahera make, ndiko ndabavuga naba, ariko usanga za avuga 50, mugabo abo bandi baramaze kumenyera. Tuvuge nkaha ejo bundi hahise hari umuntu w'umunyanije twari turi kumwe ashaka gushonesha ikanju, yumva ati wewe unorisha nanga ati nk'amahera 100 ati ni makahubwo. Ubwo murundi nawo muri amahera 5 abari kwararira 67 abari kararira, ariko bavuga ati mugabo nivyo twamenyereye amahera duharura hariya, ariko meretse abo nabo bamaze imyaka myinshi bari ngaha, bamaze kumenyera bwa buzima bwa Amerika. Biboneka rero kuba nk'umuntu harimo abantu bakorera nkamwe usanga wicaye muhira, ugasanga ufise machine muhira, hari igihe uzosanga wataye umwanya munini cyane uri gukorera amahera make. Biboneka rero Egide umaze kuba userutse, hirya y'ejo niho twari kumwe nabonye umpaye na business card. Yego, userutse rero birashobora kwiyongera kuba woronka agafaranga. Userutse biva uko
biriyongera kubera ko bwa mbere nk'ahandi nezo kuhita n'akazi ndakita akazi nkagakora ndagakunda nkagakora ndikuye ndivuye inyuma kugira ngo sincereza abantu kubera bamwe nkubagiye mu minsi mikuru abandi bafite amafete bama bakoze ubwo ndaguhaye rendezvous nuko ndavyigorera nanje nkashikana kuri urya mwanya kugira ngo sindaguteshe intumbero y'uburi twatekanya ubwo rero abantu acaboneka Mutama Egide ku Barundi uharuye imico yacu n'ingene bimeze n'ubuzima tubayemo mvuze Abarundi hazi ibintu byinshi kuri ico kije imbere wo tubwira iki cyangwa wovuga ku Barundi kuri ico kije muri wewe ico kije imbere n'ubwa mbere no kuvavanura nuko rusanzwe twibaza nuko twabayeho ubuzima twabayemo nivyo bwaratugize uko turi hanyuma benshi usanga bafite ubuzima na bya vyumviro byo hasi ariko no kumenya ko bihinduka tugashira ivyumviro bikaja hejuru bikaduga ntitugume hahandi rero nk'abantu bo batahazi nabo bo bagenerekereza hanyuma ukagira n'ibyo babwiye kugira ngo kuko twaba rudanda twa canke ko nagenda afite nk'ipataro zibiri ndazi ko nahabonye no munsi ari gihe nzozizana kugira ngo zingire neza okay urakoze kumbaza ico kibazo cyane aha ni kuvuga ni ku muhanda wa Hillcroft na Berere hanini nkunda gutanga adresse kubera ko benshi bazi Fiesta hanyuma aramenyere kuri Berere na Hillcroft barazizi cyane amahanda izwi nga muri Houston ubwo rero nashimye kuza nka kubera ko ari kuri adresse izwi hanyuma aboza kundaba nabo kumbure ufisa gahuzu bwari bwose ashaka gushonesha gusubirishamwo no kuza kunsa ku nomero ya 6 ubusa rimwe aha kuri building niho nkorera hanyuma utahazi uciye kuri Hillcroft cyangwa gacanga kuri Alliance Alliance ni shirika ryakira abantu razi ko yakira abantu benshi barahazi hanyuma ahandi hagati ya Alliance na Fiesta hagati ubwo rero nahantu hatomwe cyane kumenya wari wese aho nk'abantu bari kure nabo bashobora kuronka communication nawe wewe gute vyogenda gute ko hari umuntu ashobora kuba ari kure mugakivuza kuronga impuzu zawe kwasanga hari nta bafundi bariho biranagoye kugira ngo umenye umuntu yobakora uwo mwuga mugakaba azifisa kifuza kuzikoresha ubu arakubonye hano kuri DSY Bisho cyangwa arakubonye kuri YouTube n'ahandi gira iryo mubwiye nk'uri kure cyane sivyo gusa ubwo uri kure benshi barampamagara ku nomero basanzwe bafita abandi bakazibaza ndakore ko urabona ibyo byose n'ibikarato byaje biva mu yani ma state ubwo rero benshi ndabaha adresse yaba adresse ya ku kazi nkorera cyangwa adresse yo mu rugo ubwo birashika nubwo n'ibyo byose byaraje birashika ubwo kandi ngenda nkavyohereza mpejeje nkashira kuri adresse iri nyine bampaye nkabiyarungikira mbere no ibintu byo gutuma bitwara amahera make cyane kuri adresse nka $10 10 12 13 gusendinga ibintu byinshi cyane nkaho gakarato gasakaje $8 12 nikuvuga ntibizimbye cyane reka turabibona adresse ni ubona hepfo nyene abona dushize ko ngaha hepfo niyo ushobora kubirungika ko inomero nizo ubona urayibona ni adresse yiwe yo muhira ina ni adresse yaho akorera muri ico gihe rero washobora kucuzandika hanyuma uce umurungikira Mutama ndabaze Egide wogira iryo usejeje canke iryo ugiye abantu ngoma mbaza iryo nyene gikirundi iryo wumva rije yes iryo naryo kubure ni vyiza cyane gusezera abantu kubabarira cyo babwira nuko uburyo umuntu n'uwundi hanyuma kenshi tumaze gushika ngaha tubona ngo hari amasitowa y'aba Nigeria muri ntuze muri Ghana n'ahandi niko bungwa natwe mbe dushyiceyo tukashikamo tukajamo nuko bungwa n'abandi bantu babo niba bamaze kubiyumvamo ubwo nanje nk'abantu tuvuga rumwe abavuga ikirundi kinyarwanda igiswahili abo bakwiye kuba mu bambere kumbure bo ntera impunga hanyuma bavuga icyongereza mu bindi bihugu bakazi rya kabiri cyangwa rya gatatu mugabo babaye abambere habaye twebwe abarundi abanyarwanda bakongomanya abatanzania kwera umuntu agirwa n'uwundi aho rero nk'abandi bahaye ikaze kuyumva ko benshi ngira ngo ari mwimenyere ngo Egide aratevye impuzu cyane ntibikiri bya bindi ubu byarahindutse urandeye kumunyenga ubu byarahindutse cyo gituma mvuga nti kaze mwe mwifuza gukoresha imideli itandukanye uburyo butandukanye yaba makoti yaba izo mpuzu z'abagore amashati babona ko nahingura uburyo butandukanye ibintu byinshi ibyo byose ni kuvuga ko nzi kubikora kandi abyizigira ko nteza kubitanga ku mwanya wabyo uyu ni Ndabazi Egide ikibazo cyanyuma kenshi aho naciye kenshi nakunda kubaza hari muri season ya mbere muri DSY Bisho DSY Bisho uno munsi wayibonye harano bibaza ngo nk'ibintu nyine byo kuyayata urabona kenshi kubera ivyo wacu tudakunda kuba tuvyemera uno munsi muri kumwe wayibonye gute wogira ivyo uvuze gute twashitse ngahi wawe
gusa iki kintu nkunze kwamana kivuga na jewe ariko nuko abantu benshi tukiyumvira kumwe ko Yezu amaze kuvuka hanyuma agiye gutangaza ubutumwa benshi ntibamwemera kubera ngo ni mwene Yosefu ni mwene Maria na Yosefu bakumva ko mengo nta mukiza yovukira muri bo ariko bwabo nayo yari sezerano yategeza kubuko ubwo kare n'akarorero keza kubona ko umuntu bakengera umuntu babona ko adashoboka kandi yavukiye muri bo Imana kabatuma kuba natwe rero novuga nti nkuko jewe canke ivyo byukora suko tworondera amadogitora y'ubukaminuza arenze ibintu byose bigirwa n'ubuhinga ndetse muri Afrika ivyo bakora byinshi ndavyo bukorikori n'ibigenegene ufita buriya buryo bakoresha bwo hejuru hanyuma uburyo umunwa y'abakiriya nitwebwe n'abandi bantu bavyumvamwo kubura abandi batavyumvamo nitwebwe abarundi canke abavuga ururimi rimwe twumvikana kuba twosensibiliza twuba twumva ko hari ibintu bimaze cyane ico ukora hari ico kimaze jewe bwa mbere nabikengurutse cyane kuraba ko mbonye ibintu westaye ko mwabigenjeje hanyuma nkaba nakurikira rimwe rimwe ku mirongo yanyu je biranezera cyane kumva ko iyo mucya n'ubuhinga budasanzwe kubganje murakora ubuhinga budasanzwe ariko mwebwe maze kubimenyera n'ubuhinga buto kumbure ariko je biransiga ariko ndabikenguruka nkabasaba mbere kororanirwa hanyuma nabo bandi kumbure bakekereza ahubwo bakwiye kubatumira muhagena mukavugana rimwe na rimwe kubera ko ego nivyo abantu benshi bavuga ngo umuntu wabo ntiyemegwa ariko vyiza akarondavuze kuri Yesu Kristo twomenya ko yabaye umukiza akaba n'umucunguzi w'isi kandi bari bamukengera avukiye muri bo kubera nta wundi muntu azoza yambaye amahembe byumvikana ko azosho utemeye wawe n'uri ntuzomwemera ya niko dukwiye kuza turemera ivyo wacu kuko ibi intamu Vietnamese azoza kubikora canke umu Nigeria canke umuzungu azoza kumenya canke azoza kuraba biriya dukoze hama tumbwire twananiriwa aca tuduza muri make kandi abashimire kuri kano kanya mutanze ko kuba mwororera kano gace gatoya kumushinga ntenda bazi Egide na etiriye yiwe yo gusona impuzu ubwo rero ntututangwe urabe hajya hepfo hajya ijya address twaguhaye na zijya numero ucu calling ni Steven Raphael muri the SYB show murakoze kuba muteramanye natwe mushinga naho urakoze wewe wirambire nk'isima nawe ukomeye kuri wewe umukunzi wipfuza kugira icyo utereye canke wipfuza icyo wovuga muri the SYB show reka tuguhe aho ushobora kuturonkera ushobora kugenda kuri Facebook ya Steven Raphael canke Steve Biko Raphael ushobora kugenda kuri Facebook ya Young PDK wo musanzwe muzi akora ama video menshi hano muri Houston Texas ushobora kugenda kuri Mutukura za Kichina aho urashobora kugira icyo uvuze canke urashobora kuturonka canke ushobora kwandika the SYB show muri Facebook canke kuri YouTube aho urashobora kuronka contact zacu nkaje Steven Raphael nkunda gukoresha kiganiro cya the SYB show ushobora kumpamagara kuri 832 gatanu 9 14 aho ni kuri wewe uba muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko kuri wewe uri hanze ya Amerika canke ku isi yose ushobora gutanguza guteranya rimwe 832 5 9 14 byose birashoboka kandi natwe turashoboye nk'abarundi jewe ndemera ko 100% dushoboye abarundi mu mwaka wa 2014 turashoboye biciye muri the SYB show ni Steven Raphael tutinye